navuze neza amafaranga akenewe ni miliyari urenga w'amadolari ayo tumaze kuronka. Ibanki ya Afrika igejwe iterambere yatanze miliyoni 100. Leta y'u Burundi kiramwaka muri budget y'igihugu ishiramo amafaranga amarundi angana no musi twaramutse tugira inama aho twego turavuga n'abafashanya bikorwa dusanzwe dukorana ariyo banki y'isi yose. Nkuko murabizi mu buryo bwinshi dusanzwe dukorana buvuye abo dufashanya bikorwa, banki y'isi iri imbere ya zose. Rero no munsi twariko turavugana tuganira kubijanye n'intunganyo tugiye gukorerako ku myaka 5 iri imbere, no kuvuga no mwaka wa 2026 gushika muri 2031, ku myaka 5 iri imbere, kuko ari cyo bita ama cycle de financement. Twari duheje cycle de financement ico twita IDA 20. Ubu rero twari tugiye muri IDA 21 iri kuri ico kiringo c'imyaka 5, aho hariho uburyo urenga imiliyoni 400 bwiyongera kubwo bwari busanzwe buhari bwahawe igihugu. Rero byasaba yuko tubereka imigambi nyamukuru leta ishaka gukorerako. Rero twafashe ibisata 6. Icyambere twatanguriye ko nikijanye n'ingene ibanki y'isi yose yo kongereza uburyo muri no mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi riva Uvinza gushika imusongati. Ni umugambi uzotwara Burundi muri yaridi urenga w'amadolari. Ubu tukaba dufise amafaranga twari twaronse mu banki ya Afrika igejwe iterambere, na leta y'u Burundi razashira mu kuboko ko niyo yazanye amahera menshi cyane. Rero twasaba yuko ibanki y'isi yose nayo nyine ishiramwo uburyo, kuko hari uburyo bukibuze. Undi mugambi wa kabiri wari ujanye n'ingene twoteza imbere igisata cy'ubutare, kuko murazi ko dufise ubutare butandukanye. Rero buraharakeneye yuko duteza imbere ico gisata mu gushiramwo uburyo, mu gutunganya ingene tubwimba, ingene tubutunganya n'ingene twogushora. Cya gatatu kijanye n'uburimyi, ko murazi yuko ibice 85 by'imihana iri mu Burundi byinshi bikora mu gisata cy'uburimyi. Rero byasaba yuko uburimyi nabo buronka ikibanza. Twaho twashize ingufu nyinshi dusigura ko kino kiyaya kiringa imbo bikenewe yuko twoshiraho urundi rugomero ruvomera aha kino kiyaya kugira dushuye kurima tugwiza umwimbu. Muri uyo mugambi zo bifatanye kandi no gushiraho urugomero uzotanga umuyaga nkuba zo bifatanye. Icya kane twego turakorera ko kijanye n'ingene twoduzo by'umuyaga nkuba, ko murazi ku umuyaga nkuba ari kirumara, ko birafasha cyane mu bijanye n'amahinguriro, bigashobora gutuma n'ubuzi bwongerekana. Aho tuvugana n'igisata cya 5 bijanye n'ivy'amahinguriro nyine tegezo gushira mu buryo. Igisata cya 6 kijanye n'ivyo gukomeza icyo no kwita capital humain, aho amafaranga ategezwa kujya mu byo kuvuza abantu vyibanze, ko murazi ko leta isanzwe ishigikira umugambi wo kuvuza abana ku buntu n'abakenyezi bibungenze bakibaruka ku buntu. Rero tuba dukeneye abaza kudushigikira muri iyo migambi leta yasanzwe yarashize imbere. Mugabo yo tuvuze ya capital humain bifatanye kandi n'ivy'indero, ko murazi yuko hanini bijanye n'indero ubu dukeneye abantu bava ku ishuri bashika bakora. Nico gituma twavuze ko muri ivyo twifuza gukorana nabo muri imyaka 5 twoshira imbere ivyo kwigisha abantu by'imyuga, cyane cyane apana ya myuga tuvuga isanzwe abantu tuvuga ko bari aba professionnel nka kujya mubona twabigize rusi. Twashaka yuko ibigo nka bijya bigwira kugira dusohora abantu bazoshobora gufasha igihugu mu gushira mu ngiro imbona kazoza igihugu cyashize imbere. Ni byiza bujya gufatira ku bitagenze neza muri kahise, nkuko mubizi turavye kimwe navuze cya cycle IDA 20, turerekana yuko ibiharo berekana neza yuko uburyo bwakoreshejwe ari bice 21%, aho ibanki y'isi yose dukorana envelope ihari bungana n'umuriyaridi 1.8 by'amadolari. Mugabo mwumva yuko twashiwe gukoresha gusa ibice 21%. Rero twaragize ivyigwa berekana neza ingorane zitandukanye zagize raba ku migambi yose itandukanye,
ubu rero two turavugana n'abajeje bakora muri iyo migambi kugira turabe ibituva ko nka leta twokosora n'ibihe n'abafashanya bikorwa byacu muri Banki Mondiale ibitagenda neza nibi kugira muri kino kiringo gishasha dutanguye cy'amafaranga yandi mashasha yiyongeyeko tugerageze kugabanya za ngorane zo zitandukanye zitubuza yuko amafaranga tuyakoresha ku rugero rushimishije. Rero nivyo turiko turakora munsi, hanyuma dutanguriye kuva ku mushikiranganje wa mbere ubu tuyihaye ihangiro yuko buri mezi 3 dutegerezwa kuza turaraba yuko umugambi wose kurashirwa mu ngiro nkuko twavyumvikanye, hama tukaraba ko twokosora ibintu byose bitagiye biragenda neza mu byo turiko turakora, kuko twifuza yuko tuduza amafaranga dukoresha kuko abari amafaranga yitwa ko ari ngaho muga yabuze icyakora. Ikindi nuko nkuko mwabibonye bagerageje kwerekana ibintu bitandukanye ingene banki y'isi yose ikora bijanye n'amasoko, mu bijanye n'ingene abakozi baba recruté kugira nidusubiye kugwa muri izo ngorane, kuko kimwe cyarekanye nuko icyatumye imigambi itagenda neza nuko hari uko kuntu duteba gushiraho abazokora muri iyo migambi, usanga ifatwa nyamuremure ivy'amasoko ukabona ko birimwo kenshi ingorane. Rero nutwo tuzoshimikira ko naco gituma mwabonye bagarutse cyane mu kwerekana ingene banki y'isi yose ikora n'ibyo twokwisunga kugira dushoboye gukoresha amahera neza icyo yagenewe. Iki cyihuta mwakibonye ibarabara y'indarayingira muramaze iminsi mukurikirana umushikiranganya jejwe ivy'unyubako aho yari yagiye kugira inama na mugenzi we atwara ubushikiranganje bw'unyubako muri Tanzania, kuko kiyatwara amaze kugitangura dufise imyaka 5 tegeza kwa twahijije. Kirihuta kuko kizotugabaniriza urugendo, kitugabaniriza n'amafaranga twara turiha kubijanye niyo dukuye imizigo tuyikuri Dar es Salaam, ko murazi yuko tuyikuri Dar es Salaam iyo babarinda ni ashaka guhera, bizotuma igihugu cyunguka $100 ku itoni yose izo bivuye Dar es Salaam gushika Burundi, kuko bizogabanura tuva ku $170 tuje kuri 70 gusa ku itoni imwe izobije. Murumva yuko cyo tuciye kugikora kizotugabaniriza, kizodugabanza kandi n'amabarabara yacu twaguma dusubira mwaka wose tuguma tuyasanura kubera cyamo amakamyo menshi cyane. Icyo rero kirihuta kuko navuze neza amafaranga akenewe ni muri yari durenga $100 ayo tumaze kuronka. Banki ya Afrika igejwe iterambere yatanze $100,000,000. Leta y'u Burundi kira mwaka muri budget y'igihugu ishiramo amafaranga amarundi angana ni $100,000,000. Ni kuvuga yuko mu myaka 5 tuza gukora tuba dufise $1,600,000. Turacyafise ikinogo $1,500,000. Byasaba yuko abafashanya bikorwa abandi bariko barakora bashigikire leta y'u Burundi kugira dushobore guheza ico gikorwa. Icyakabiri ni ivy'ubutare, kurabona yuko ubutare tubwimvye uno munsi butanga akazi, uhejeje gutanga akazi kandi tukabushora buca buduha amafaranga mva makungu dukeneye cyane kugira dushobore kuzana ivyankenerwa mu gihugu. Ubundi wa gatatu ni ibyo turavuga ivy'uburimyi, kuko utegerezwa gutora inyishu kibazo kijanye no kudafungura neza, bimwe twita sécurité alimentaire n'ibyo bya malnutrition byose, hanyuma turonye n'ibyo turima kandi dushobora gushora. Nico gituma mwabonye yuko iyo vya projet ya Kajeke biri mu bintu twashize imbere cyane, kuko bizotuma tushobora kurima tukarengera za sezo zitatu twara turima tukarima ni ya kane, kuko bizotanga amazi menshi cyane muri kino gisata ikijyanye n'uburimyi, aho baba bakeneye kurima igihe cyose. Kujya twagiye turayivuga hacakurikira ibi twavuze by'umuyaga nkuba, twabivuze neza yuko hari bimaze gukogwa, mugabo turavye iyo dukeneye turacyafise iyindi ntambwe twotera. Nibaza yuko rero ibyo twatanze byose birihuta, nico gituma twifuje uno munsi nka leta y'u Burundi yuko tubikorera hamwe n'abashikiranganje bose bahari kugira bumve intumbero ya leta mu byo turiko turakora, tubikore kandi tuzi neza yuko dufise iyo turiko turaja n'ibyo twifuza gushika ko muri yambona kazoza.